urongowe ahantu habiri hakunanira numva ko ari akamenyo nico kimwe nka so wawe na mama wawe papa wawe babonye umaze kuzana abagore babiri munaniranwa barabona ati twabyaye umwana w'umuhungu adashoboka. Mbevyo babishika umugabo canke umusore nico kimwe n'inkumi canke umugore nk'umusore agatwara umugore atari gwiwe canke kubakana n'umugore atari gwiwe inkumi canke umugore akubakana n'umugabo atari gwiwe vyo babishika. Murakoze ni ukuvuga ico kintu kirashika ni ukuvuga ni bikurikira ni ukuvuga ubu urashobora kurongora umugore mukabana mukavyarana mugabo uwo mugore atari gwawe canke ukarongorwa ku mugore ukarongora umva uwo urashobora kurongora umugore mukavyarana atari gwawe vice versa umva bigacurika nawe ukarongora umugore akagenda ku muntu akarongorwa ku uwo muntu atari gwiwe mugabo aho bigarukira kuboneka neza nahakurikira urashobora gusanga mu kibano hari umugabo afise umugore afise n'abana nkabeje nk'batatu bavyaranye mwico gihe rero bakama mu ndoro bakama hakazogeraho igihe hafatwa ingingo yuko batevye bakavana bavanye rero umwe akazoja iyazi canke wa mugore nyene akaba ari watakugira vyorohe akaba ari watanguye guta umugabo akigira kurongorwa n'uwundi mugabo canke undi musore ugasanga urwo rugo abayemwo rugira kabiri arubayemwo amahoro arubayemwo neza arugizemwo imigisha ihambaye aciye ayitungira mwaronkeyemwo amahoro kubera yuko d'abord abaza yaramaze kuba afise experience y'urugo kandi urumva ntiyogoka kabiri abazi no kwihangana. Uyu mugore rero yavuye ku wundi mugabo agasanga abana neza n'uyu musore mushasha umva kanatsinda nk'uyu mugore arongowe umugore yahora afise abana aciye atombora umusore uriya musore nawe nyene hakwa gufatwa nk'umwana mu bandi bahaye nk'umwana mukuru rero abasanzwe azi ico bita umugabo kandi araraba ati hongeze reka ndamuruhukireko akemera ati ivyoba vyose uno munsi reka nduhuke. Nico kimwe n'uwo mugabo arashobora guca arondera uwundi mugore hamwe mu kibano nyene wumva umugabo ntiyimuka aba ari kwitongo akakuzanira uwundi mugore ugasanga babanye neza cane bati wa mugabo yararara uzokumva bacavuga ngo ujya mugabo yararagwana uno kuriya ngwe ngujya mukore ngo wundisha ngo yamuzaniye ngo yazaje ngo azanye umuti urumva bakakumvisha yuko uwo mugore mushasha yaje yiteguye kubera abantu bemera ibintazi ibintu vy'imiti nkumva ngo yaramwiteguriye ngo acamushira ku muti ngo arambura wowe ngo bana n'urya muntu ngo utabwira umuti ntivyoshoboka. Ico gihe rero uriya mugabo nawe nyene abazi abona afise akabonge k'umugore wa mbere yagiye hama n'uriya uwo mugore umushasha aje abaja ziti uyu mugabo umufyinyeko arigira canke arakwirukana canke akaguragura abaje ari ndayarinda. Rero we mwese mwamaze guta urugo rwa mbere mwese novuga muri bandayarinda ikizokubera ku mugore uriya yagiye hariya arakirezisa akakirinda nawe uwo wagarutse kuzana ngaha arakirinda kandi nawe nyene aje yiteguye icarico urugamba ajemwo kuko abaza ati rurya rugo kwananiye uriya nzi bapfuye iki kuko ajya ivyo tubona mu ntambara zo mu ngo n'izo kw'isi vy'ukuri si birya babapfa harya ikintu ukazogenda kubanguranya umugabo n'umugore bariko baragwana wewe urashobora kuhaja inshuro 4 canke 5 ico bapfa utarakimenya mugabo kikaguma kinkorera indani muri bo nuko ikintu kiba kimeze ushobora kuguma wibaza uti none ko yavuze yuko umuntu ashobora kurongorwa ku mugabo atari gwiwe cyangwa akarongorwa
akarongora umugore atari gwiwe. Ivyo bibaho, biza kuboneka neza iyo umwe agiye kubaka ahandi. Uzobona yuko umwe muri mwebwe yari yarenganijwe igihe habaye umwe muri mwebwe arongowe agiye kubaka urugo hariya rukamunanira, niho bizoca biboneka ati none ntubona turya yari ngare nk'ubu dufatura umugabo umugore akaguta bigaca utombora chance na ruriya rugo agiye kubaka hariya rukamunanira, rumunaniye wewe uca wumva wo kwiha akantu urati nasi nababwira turya niyo kubaka ati naragerageza kuko nta handi yoshobora atarice iwanje nta handi. Rumwuzuriye rero bizoca ubona agaruka kurondera mugabo ico nazo nzokikwereka mu mategeko iyo umugore agiye canke umugabo agiye hari ukuntu babimenyesha amasentare bivanye n'igihugu bamwo, ico tuzobijamo mu kindi gice. Rero uco sigara uritwengera ukaryoherwa. Nico kimwe niyo umugabo arongoye umugore agira kabiri we mwaravanye waramuhaye amahoro w'umugore ukigira, wa mugore nawe nyene bikananirana ku bana, wa mugore aca abanza akagenda kw'isoko akiha akantu agaca avuga ati nawe urya mugabo bavuga ngo nije ntashoboka, ati none ubona n'uwundi ko vyase turya ntabana. Aho rero nico gituma ugaruka kubona iyo urinze bigushikira ukaja kubaka ku wundi mutatanguranye utegeza kurya umutima amenyo ukavuga uti reka njye umutima amenyo kugira ntibazovuge ko ari je nari mubi. Caraza nka papa wawe ari hakiri na mama wawe bagiye babona ugiye urongowe ahantu habiri akunanira, numva ko ari akamenyo. Nico kimwe nka so wawe na mama wawe papa wawe babonye umaze kuzana abagore babiri munaniranwa barabona ati twabyaye umwana w'umuhungu adashoboka. Nico gihe amakosa aba ari kuwo muntu ananira. Nico gituma nawe utegeza guca urya umutima amenyo mugabo simpahenda guhanura ngo ivyo bikorwa birabujijwe n'amategeko y'igihugu tubamwo c'u Burundi, ivyo birabujijwe. Ni vyiza kugumana n'uwo mwatangwa imuhanuranye muguru urumva usanze yagiye wumvise ko abagore bataja kubarondera, abagore usanze yagiye uca ugenda akabimenyesha abanyamategeko bakamurondera bamubuze. Nibaza yuko nabo nyene n'abantu hako nawe ukora uburaya wirigura aja usuma umubiri uteba bakakorohereza iyo bigaragaye yuko uriya mugore mwahorana amaze kuvyara no kuwundi mugabo kandi bibaniye gisheri na shusho, nibaza ko bokorohereza. Nako kabazi iyo nyishu noshobora kwishura. Abashaka inyigisho ziyaguye kw'ishene mwofyonda subscribe canke sabone cane cane kuri YouTube canke no kuri Facebook tuzoza turabicishako na TikTok. Nta kibazo. Aho muragize neza reka tubashimire. Natwe turabakengurukiye.